bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Tugeze ku gihe cy'isaha 11:07 muri za RPA, niyo saha nyene tugeze ko hariya imutaho muri ntara ya Gitega. Mukurikire amakuru aca mu kiganiro Humura Burundi, twe ngo tubashikirize kuri no wa Mungu igendekezo rya 25 myandagaro umwaka 2019. Tuyahere ku nkuru ziyagize. Gufatikanya na leta y'u Burundi gutegeka impunzi z'abarundi guhunguka ku nguvu vyerekana ko igihugu ca Tanzania kiriko kirahonyanga amategeko mpuzamakungu akingira impunzi, bikaba bishikirizwa n'urongoye ishirahamwe nakuri nanirwa amashirahamwe yigenga Force, aho asaba izo mpunzi z'abarundi kwitura sentare mpuzamakungu. Na y'abanyagihugu bakoresha mitiwere mu kwivuza bavuga ko barengewe n'igitigisha amafaranga basaba kugira ngo baronke imiti yo mu bwoko bw'amaspecialité, bagasaba yuko iyo miti boironswa uko vyahora. Nayo mu gice ca kabiri ca kino kiganiro tuja kubashikiriza ibijanye n'inyigisho z'amacakubiri ziriko zihabwa ugwaruka rw'abarundi n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD, aho abatumire mu kiganiro ubahuka cuno munsi baja kubica igino hino. Onezime dushemagize nije ngira ngo mbashikize n'amakuru. Fabrice ndi mu rukundo atuma amajwi yabashikira mukanya idonito. Ndongeye kubaramutsa ndabikaze muri ano makuru. Hari umwana yitavye Imana kuri no wa Mungu, ni mu gihe abapolisi nkiye abamujana kwa muganga ko babandanya urugendo bakoresheje amapikipiki. Akaba ari ukurikirane rw'amatati yibonekeza hagati y'abapolisi n'abunguruza abantu ku mapikipiki muri komine Mutaho y'intara ya Gitega. Inkuru tubaza Clovis niyo nzima. Abapolisi bamwe muri bo biyoberanije bazinutse kuri wa gatanu bashwara site Mutaho no mu micungararo yaho bakoze amarorerwa nkuko vyiganwa n'abanyagihugu. Bakoze amarorerwa aho umwana acikanye aho bita ku Kayaga avuye ku mutumba muri Rimba muje kwa muganga agwaye. Abapolisi bambaye civile basimbiye ku moto baca barabahenura wa mwana acaragwa, abantu baca bariruka n'abaca baja ko bakubita igiti. Imaze kugenda uko baca bitora ya moto abapolisi barigira. Rero umwana baca mutora baca basanga no gucikana yacikanye, ubu nyene baje kumukoresha isanzwe bamujanye ku maziko. Abapolisi biyoberanije nibo bahiga bagendesha amapikipiki bo batubiranye bagacakira, aho ntumenya bambaye umwambaro nabe iyo bazananye banakomerekeje n'abandi bagendesha amapikipiki. Baca bagufata bambaye civile, hanyuma abambaye nabo teni bafise n'inkoho baca bariruka kugufata baca kubita ibiti. Aho rero hafatiwe amamoto agera kuri 3 na bene bakubiswe kandi bakomeretse. Aho bigereye rero abapolisi ntibacihanganira icitwa ugendesha ipikipiki naho yobu wirenganira. Abanyagihugu bakababazwa nuko abajejwe intwaro basa n'ababaye barorerezi. Igitangaje gusumba ibindi nuko atamutware n'umwe yera musitanteri abashaje kuri mitumba nta muntu n'umwe ashaka kuvugira ibyo siba abatware bari barorera. Mbere bamwe usanga ubwabo nyene banyegeye niyo bagize inkuru yerekeye gutunganiza abanyagihugu baraca kugira bavuga ngo ivyo ni ivy'igipolisi nico kibijeje niyo bazirisha zabazanye. Turondeye Deni niyo muhanyi musitanteri wa komine Mutaho yatwishuye kuri radio RPA atayizi. Mwomenya ko ico cuka kibi catangwe kuri wa gatanu, intandaro ya vyose akaba ari amahera abarongoye igipolisi muri iyo komine batoza abamotari. Tukivuganye ne kubijanye n'ugo ruhigi rukorerwa bunguruza abantu ku mapikipiki. Amapikipiki ane yunguruza abantu afungiwe mu gipolisi muri komine ya Murenza intara ya Ngozi kuva ku munsi wa gatanu. Bene ayo mapikipiki bavuga ko bahogwa kuba barunguruje abanywanyi b'umugambwe SNL igihe bugurura ingoro yabo kuw'Imana uheze mu ntara ya Muyinga. Inkuru tubaza Walter Kwizera. Abafatiwe amapikipiki basanzwe bakora umwuga wo kunguruza abantu muri komine Nyamurenza mu ntara ya Ngozi. Amakuru dukura muri komine Nyamurenza amenyesha ko kuwa gatanu uheze amapikipiki ane yafashwe ku itegeko rya Dieudonné Niyonzima musitanteri wa komine Nyamurenza azagiriza ko zunguruje abanywanyi b'umugambwe SNL bari bagiye kugurura ingoro y'umugambwe ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga. Ayo makuru abandanya avuga ko izo pikipiki zaciye zijanwa gufungirwa mu gasho k'igipolisi k'Inyamurenza. Bikavugwa ko hoba hari n'izindi pikipiki zoba ziriko ziraronderwa
ziraregwa zagirizwa nazo nyene ko zunguruje abanywanyi b'umugambwe SNL uyo musi nyene. Abagendesha amapikipiki yunguruza abantu muri komine Nyamurenza bavuga ko ari agatotezo bariko barakorerwa mu gihe bo basanzwe baca amafaranga mu kunguruza abanyagihugu batarinze kuraba imigambwe barimwo. Muri kino gihe imiryango yabo bafatiwe amapikipiki ivuga ko yugarijwe n'ubukene bagasaba gusubizwa amapikipiki yabo. Duhamagaye kuri telefone Dieudonné Niyonzima musanteri wa komine Nyamurenza yatubwiye ko ibijanye n'ayo mapikipiki twobaza mu gipolisi. Duhamagaye Edouard Mukoko arongoye igipolisi mu ntara ya Ngozi, telefone yiwe irahamagara hakabura uwitaba. Tumushimire Kwizera Walter. Izo pikipiki zafashwe mu gihe icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gasosi Ndimwo aheruka kwiyamiriza inyifato y'abategetsi bamwe yo guhohotera abadandaza harimwo n'abunguruza abantu ku mapikipiki bahogwa kunguruza abari mu migambo itavuga rumwe na CNDD FDD. Gasosi Ndimwo yabivugiye mu nama yagiranye n'abaserukira imigambwe hamwe n'ababura amatari ku munsi wa 4. Gasosi Ndimwo tugasaba yuko abajeje umutekano boja hejuru y'imigambo. Tugasaba mwebwe babura amatari nivyo turazi ko muri migambwe babura amatari ba musanteri musabwe gutunganiriza abarundi bose. Hariho abadandaza bamwe cyane cyane bunguruza abantu batwidogira bati twebwe tugiye turonse ikiraka c'umugambwe kanaka canke uwundi baca batuza ati abo muri umugambwe nimwabatwara musubire gutaha. Tugasaba yuko boreka umurundi wese akishira akizana mutwiwe no muvyiwe mwese mu migambwe kugira ngo ubwo bumwe bukomere, kugira ngo iryo terambere rikomere nuko mufatana mu nda mu budasa bwanyu ntidusubire guteranywa n'amatora. Hahiganwa babiri hagasinda uza gutsinda agasangira ijambo nabo yarushije. Humura Burundi. Tubandanye amakuru twabateguriye ngo negitutsi ku barundi bose byashikijwe n'umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu ca Tanzania mu rugendo yarimwo mu ikambi y'impunzi z'abarundi iri Mutenderi. Ivyo bishikizwa n'umwe mu banyepolitike batavuga rumwe na leta y'u Burundi. Jean Bosco Ndayikengurukiye avuga ko bitangaje kubona umushikiranganje Kangi Rugora ariwe avuga ko abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania bagiye kurondera abagore n'abagabo. Kurikiya Jean Bosco Ndayikengurukiye. Kuva mu mwaka wa 2015 aho impunzi zasura guhunga ari nyinshi, nkuru nziza yihari ikingo ca gatatu aterekuriwe tegeko n'ibwizwa shingiro ryo mu mwaka wa 2005 n'amasezerano yarusha n'impunzi zasuye kwiruka nyene zisubira muri Tanzania. Ico gihe ibihugu bigize akarere k'ubuseruko bwa Afrika harimo na Tanzania nyene basavye umuhuza Perezida Museveni arongoye igihugu cy'u Buganda guhagararira ico kibazo. Amo nyene yaciye asaba ko umutanzania kandi adasanzwe akaba ariwe Benjamin William Mkapa yahora arongoye igihugu ca Tanzania ariwe amufasha muri ivyo kandi akaro yabikoze. Mu raporo yiwe yatanze igihe yatanga imihoho Mkapa yaravuze ko ikibazo cy'u Burundi gituma haguma hari ingorane cyatewe nuko leta y'Igitega yo nyene yanse kuganira n'abatavuga rumwe kandi aravuga n'ivyo ko kugira ngo amahoro agaruke n'impunzi zitahuke. Uwo n'umutanzania biragoye kumva ingene umuntu ari muri leta ya Tanzania nyene izi ikibazo cy'abarundi kuva kera abo ari muri iyo leta nyene aribo baza kuvuga amajambo nkuko batazi ingene ibintu bisa kugenda. Si nkekeranya yuko uyu mushikiranganje atavuza akantu yari yumvikanye n'umushikiranganje nkawe w'u Burundi Pascal Barandagiye. Umushikiranganje w'intwari hagati w'u Burundi Pascal Barandagiye we amajambo yavuze ntiyari ko uruhaka bwasubirimo kuvuga amajambo ko yayavuze rugora kuko kijya cyabaye igitutsi ku barundi bose kuko abantu bahunga ubukene bahunga kutarongogwa n'ibindi uko nawe leta y'Igitega benshi barahunze kandi ntibari bahunze ivyo kira noneho hamwe abantu boza barahunga ivyo ngira ngo Burundi bwosanga bwuzuyemo impunzi mbere na cyane cyane ngira zivuye muri Tanzania nyene. Jean Bosco Ndayikengurukiye arongoye umugambwe kaze FDD utemewe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Gufatanya rero na leta y'u Burundi gutegeka impunzi z'abarundi guhunguka ku nguvu byerekana ko igihugu ca Tanzania kiriko gihonyanga amategeko mpuzamakungu akingira impunzi. Bishikizo n'urongoye unanirwa amashyirahamwe yigenga Force kubw'ivyo Vital Nshimirimana avuga ko impunzi z'abarundi zazikwiye kwitura ubutungane mpuzamakungu mu mukurikire. Ubwa mbere hoho birazwi neza yuko iyo umuntu yahunze igihugu aba yahagaritse imigenderanire n'iyo leta itwara igihugu c'amavukiro.
y'abambasade baba barongoye igihugu canke abatwara bari bo bose nta kintu na kimwe baba bagipfana muri uwo mwanya n'impunzi. Rero umuntu agaca yibaza ngene umushikiranganji aho nyene umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu ugasanzwe anafise uruhara mu kujejwa ibibazo vyerekeye umutekano akinjira mu ikambi y'impunzi hari impunzi zamuhunze zikingiwe. Ivyo bintu ni ibintu bitumvikana gatoya. Ikigira kabiri nuko HCR ari iserukira umuryango wa ONU mu vyerekeye gukingira impunzi igaheza ikaraba ngenda amategeko yubahirizwa. Uno munsi ubona yuko ihumiriza ikareka ivyo byose bikaba mu bisanzwe. Ivyo ni ibintu yatezwa kwamagana ikavyanka ikarinkira yuko umuntu wo muri leta abantu bahunze bavamwo ashobora kwinjira kubatsinda aho bahungiye. Ikigira gatatu turazirikana yuko Tanzania ni igihugu kibanyi ntikiyoye ikintu na kimwe kubiba mu Burundi, ari naco gituma uwahora arongoye igihugu ca Tanzania Benjamin Mkapa bamushinze amabanga yo kunywanisha abarundi ariko ntiyabishoboye kandi ayo matati n'ubu ntaratorega umuti. Rero ntivyumvikana ngene Tanzania ijana nago ikaja muri uwo mugambi wo guhimiriza ahubwo gutegeka impunzi ngo zihunguke ku nguvu. Rero twibaza yuko ikiramukiwe kubera inyifato ya Tanzania twitwarira Tanzania, impunzi zitwarira igihugu ca Tanzania kubera kiriko kirarenga amategeko mpuzamakungu yerekeye gukingira impunzi. Dutandukira igisata c'amagara y'abantu aho abanyagihugu bakoresha ikarata mutuelle de la fonction publique mu kwivuza bavuga ko barengewe n'amafaranga basabwa kugira ngo baronke imiti yitwa specialité. Bamwe mu bo twashoboye kuvugana nabo ku bitaro bitandukanye byo mu gisagara ca Bujumbura bagasaba ko boronswa imiti uko vyahora. Inkuru tubaza Innocent Valentin singira nkabo. Abanyagihugu bakoresha ikarata mutuelle mu kwivuza bavuga ko bababazwa nuko batakironswa imiti bita specialité kuvaho hafatiwe ingingo ko hakoreshwa cyane imiti bita generique. Bakavuga ko iyo ngingo ibamereye nabi mu gihe hari indwara zidashobora gukizwa n'imiti bita generique. Abaganiriye na RPA batashimye kuduha amajwi bavuga ko bamaze igihe mu bitaro kubera kubura imiti ifise inguvu yovura abagwayi babo. Umwe mu bo twaganiriye agwaje umwana ukwezi kurenga ku bitaro rwa Kalede avuga ko imiti yose bamwandikiye y'ama specialité bayimwimye ku mafarmasi yose akorana na mutuelle bamubwira ko bamuha generique yayo kubera ubukena afise yaciye afa gutwara iyo miti idakaze. Muri kino gihe umwana wiwe ntaremba kandi ntakira. Iyo ngorane iri no ku bitaro vyitira umuganwa Karori. Abakoresha mutuelle nabo nyene bavuga ko barinda kuriha amafaranga kugira baronswe umuti baba bakeneye wo mu bwoko bwa specialité. Uravye kuko niyo miti cyane cyane y'ingwara zitwa ko zidakira, ibi vyaba hypertension, ibi vy'ama diabete usanga ari miti y'ama specialité. Ugasanga reba kugira ngo umuti ngo wongere ku 11. Urumva biraruhisha gose ndivyo rikakuturisha ahubwo byatuvunye. Leta rero ikwiriye kuraba ikikora bigasubira uko byahora. Umugwayi yo ngaho kuri ivyo bitaro bamwandikiye umuti ugugwa amafaranga 18,500 ariko kuri mutuelle baci bamubwira ko bamuha ukora nkawo ugugwa 9,500. Uwo mugwayi akaba yarinze kurondera ayandi 9,000 kugira bawumuhe, yaremeye arayatanga kugira umugwayi wiwe akire. Abakoresha ikarata mutuelle rero basaba leta guhagarika iyo ngingo kugira ufise iyo karata aronka imiti akeneye yose atiriwe arongera ko ayandi mafaranga. Arakoze Innocent Valentin singira nkabo. Hamaze imisi hibonekeza ubukene bw'inoti nini mu babanki yo mu gisagara ca Bujumbura. Ubwo bukene bukaba bwatanguye kwibonekeza kuvaho hafatiwe ingingo yo guhindura izo noti iz'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10. Ibica bitera ingorane abagiye kubikuza amafaranga. Idonido na Meriel Kezakimana. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura baganiriye n'uruganda rwa RPA bavuga ko izo ngorane z'ubukene bw'inoti z'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 zatanguye kwibonekeza mu ntango z'uku kwezi k'umunani inyuma yaho bafatiye ingingo yo guhindura izo noti. Umwe muri abo banyagihugu aratwiganira uko vyifashe mu mabanki atandukanye. Mu biseze nagiye muri banki 180 bamubona b'amajana 500. Za 2 zangana n'ibihumbi 300 zozo bazimpaye muri kajya ka microfinance bita system naho urumva bavuganye ne katanoti nini bafise. Mbere yaho naho nagiye muri BCB hari umuntu yaraje kurotira
tiruwamereye bamuhaye amafaranga igihumbi arayanka aravuga ngo sinubona yatwara arabiheba kirataha hari n'uri musi nagenda bampa 300 z'inoti za 200 ubu inoti ya 5 inoti y'ibihumbi 10 kuyibona ni kibazo. Zimwe mu ngorane abanywanyi b'amabanki bagira bagiye kubikuza nuko bahabwa inoti ntonto nyinshi zikabagora guharura zikabagora no gutwara cane abiyunguruza n'amaguru nk'uko umwe muri bo abitwiganira. Bwa mbere abara amanoti menshi adashobora gukwira mu mufuko niba bagiye bitegekanya ko baguhaye amanoti gutwara n'ikintu yatahanamo bafite amamodoka bo nyene bashira ku makusi bagatereraho bakugara bakagenda. Iyo niyo ngorane ya mbere. Iya kabiri bagenda kuyishura umuntu wamusanga ku kazi muhitakira bwa buryo bwawe kavuga ngo ayo manoti ntayo ntora sinubona aho ndayaswara kugenda yashiriye kuri konti bikagusaba kusubira gutonda umurongo muri banki yayaveresa kuri konti y'uwo muntu. Ni ngorane nyinshi kabisa. Abakozi ba banki nabo babwiye barakubwira ati ntayandi dufise naye. Abandi nabo bavuga ko gutahana uruboho rw'amafaranga bishobora kubateza umutekano muke mu nzira kuko abambuzi bibaza ko bafise amafaranga y'umurengera bagaca babakorerako. Twebwe twa tugiye kuyatura bariko batumetanda njore ko baduteza umutekano muke ca wibaza ugiye kurondera nk'imiliyoni 3 canke 2 bagaca baguhiza 500. Ni hamwe uhura n'abantu ufise urwo rusaca bakibaza tufise nk'amamiliyoni 10 canke 30 bagaha guca intoki bibaza ngo ufise amahera menshi uroniza 500 n'iz'igihumbi n'iz'ibihumbi 2 urumva ni ngorane. Abanyagihugu basaba begwa n'ico kibazo ko bogitorera umuti. Ntitwashoboye kuronka abarongoye banki nkuru y'igihugu ngo tumenye ico babivugako. Tumushimire nawe nyene Miriere Kezakimana tumira amati tubandanye n'ikice ca kabiri ca kino kiganiro cahariwe ikigabane ubahuka. Humura Burundi. Abana n'imicuko irimwo irikirahabwa mu ntara zitandukanye z'igihugu inyigisho z'amacakubiri n'inzankano. Inyigisho ziriko zitangwa n'umugambo uri ku butegetsi CNDD FDD. Inyigisho abatumire b'ikiganiro bahuka harimo n'abavyeyi babo bana bahuriza ko mu kuvuga ko zizogirira ingaruka zikomeye y'abakura abo bana bene igihugu muri rusange. Ubahuka ino musi mwayitegure kandi mushikirizwa na Ines Gakiza. Ubahuka. Kuva indyane zifatiye ku kiringo ca gatatu ca Petero nkuru nziza zitanguye mu 2015 haribonekeza ku bwinshi ingendo CNDD-FDD ikoresha yo kwigisha amacakubiri n'inzankano ku bana bakiri bato n'imicuko idasizwe inyuma. Mbega uwo mugambwe umaze imyaka 14 urongoye Uburundi ufise inyungu nki mu kwigisha Uburundi bw'ejo ibitabereye? Nizihe ngaruka zizo nyigisho? Amategeko yo avuga iki kuri iyo ngendo ihonyanga agateka k'abana? Ivyo nivyo bibazo nyamukuru abatumire b'ikigabano bahuka baza kwishurako. Abatumire akaba ari Jean Bosco Ndayikengurukiye arongoye umugambwe Kaze FDD, Lambert Nigarura umushingwamanza aharanira agateka kazina muntu, hamwe n'abavyeyi bo mu mihingo itandukanye y'igihugu. Ines Gakiza ndiko ndabashikiriza kino kigabane, ndabahaye ikaze. Abo bana bahaya ko ari ibiswi vy'inkona ko bagiye guhiga injavyi mpaka bazifashe. Ibiswi vy'inkona ni izina ryahawe abana b'abanywanyi ba CNDD-FDD. Yeah.
bitandukanye y'igihugu inyigisho mwenizo ziratangwa uwanonoseye amategeko Lambert Nigarura asigura ko mwene iyo ngendo ibigamije gutumbereza ivyiyumviro vy'abantu n'inyifato yabo mu nzira uwabitunganije yifuza. Ambo andoctrinema mu bisanzwe nisigura inyigisho zihabwa cyane cyane ugwaruka mu ntumbero y'ukubakubura mu bwonko kugira ngo bumve bamenye insiguro z'ikintu kugira ngo bashobore gukora bongere biyumvire uko wewe ubishatse. Uri kuraraba rero biriko biraba mu Burundi aho abana bato mbere batarashikana n'imyaka 10 baba bariko bigishwa ugwanko bigishwa ko abakeba mu vya politike bo muganga uri ku butegetsi ari abantu bo kwirukwako bo kubacakira bo kubakorera ibibi bishoboka kuba ari abansi b'igihugu uca wumva yuko ari iyo ngendo yo kubibugwanko uhereye ku bana bato aribo bita ibiswi vy'inkona. Nta yindi nsiguro umuntu abona atari uko ivyo bintu ari ukwicugwaruka kuko iyo ngendo sanzwe yarabonetse mu myaka hatanguye kuba mu ubwihevyi abana b'ibihugu birimwo ubwihevyi nka Somalia canke ibindi bihugu niho usanga ugwaruka bwumvishwa yuko kwica umuntu ucuja mu ijuru. Ntaho bitandukaniye rero nibiriko birakorwa uwo munsi uri kurumva ko abana baririmba yuko abantu ari kubiruka ko ari kubasonga ko hanyerera canke haduga ngo gushika babacaki. Ivyo rero uri kuvyumva n'abana batarashikana n'imyaka 10 no kuroga ugwaruka no kwica Burundi bw'ejo. Umunyepolitike Jean Bosco Ndayikengurukiye avuga ko umugambwe CNDD-FDD wahindukiriye ugwaruka n'imicuko kuko aribo batazobagora gukurikira inzira ubaciriye. Mubaza muti inyungu zo bari zihe ku mugambwe uri ku butegetsi no munsi kwigisha abantu bose bahe no ku micuko bakabashiramo ivyiyumviro ku nguvu bagafata mpiri imitwe imitima n'imibiri yabo kugira ngo uvye bariko barababwira inyungu ubunyene abanyamigambwe umugambwe uri ku butegetsi ushobora kuronka nuko ushobora kwihagira imitwe ukwiyumvira kw'abarundi benshi kugira ngo babe barahema gatoyi ku bibazo biba biri hari mu gihugu. Murazi ko iki kibazo cyo kwigisha abantu ikivunga kwanka abandi cyatanguranye n'ikiringo ca gatatu cya Nkurunziza kera atavyari bihari. Inyungu ku mugambo uri ku butegetsi nuko nkuko nabivuze ushobora kuburahema ukigisha abantu yuko ingwara ziri mu gihugu atari zo mu gihugu ahubwo zaje ziva hanze zazanye n'ibihugu bimwe zaje zizanwe n'abakoroni bagakoresha ivyitso. Ivyo vyitso bavuga si bindi ni abarundi bene wabo batavyumvise kumwe abatwara imigambwe abiyumvira ukundi batimvira kumwe nabo abo nibo ngo vyitso. Hanyuma iyo rero bivangitiranye n'ibi by'amadini bivugwa na politike n'ubutegetsi bitemewe n'amategeko bizana ibindi bintu ku bakuze nabo nyene mu myumvire yabo bakacika nk'imicuko kubera iyo umuntu ateranije Bibiliya akayivanga na politike bakavuga bati abantu n'amasatani mbere vyanditse ngano muri Bibiliya twobibereka bica bibagora rero nabo kumva ugasanga rero ibintu ku butegetsi mu twavuga ivy'inyungu barashobora kumenya ngene abo bana bakurikirana n'abakuze bitwa ngo njabwenge nabo nyene bagacanganyikirwa bakaja mu kwaha kubwo butegetsi bakumva ivyo buvuze kubera iryo jambo ry'Imana yitwa ko rivuga ukuri iminsi yose kandi ridaharirizwa rivanzwe n'ivya politike. Abavyeyi naho batanga abana babo ngo bahabwe izo nyigisho mbi barazi ko bisa no kubaroga. Bamwe ngo babikora ku iterabwoba abandi nabo bahiga amaronko ariko kwirengagiza ingaruka zavyo. Mu Burundi ngeso isanzwe yaramaze kwibonekeza kandi sivyo mbeshe mu mashuri ugiye kubiraba aho usanga abana babiririmba ingaruka ni ndende cyane. Nico gituma ubu umwana acakura ari nk'inyamaswa ni ukuvuga amaze kumenya ko batavuga rumwe abavyeyi baba batavuga rumwe ucumengo wewe uri mugese. Abo bana bariko bicwa ubwa mbere mu kibano kandi bakicwa no mu mutwe n'izo ndongozi zibaye izo nyigisho zigayitse
kuko bamenye yuko umwana aho kugira urukundo azogumana umutima w'amacakubiri, inzigo, urwangano bivanye n'inyigisho yagiye arahabwa. Ndasaba nk'abavyeyi bariko baranyumviriza yuko iyo ngendo iyo ngeso boyihagarika, ntabwo bariko bararondera kazoza k'abana babo, ahubwo bariko barabacira icoboko, hanyuma abavyeyi babarungika kubw'amaronko, ariko bazobura amaronko kandi basige n'ubuzima. Ndasaba rero abavyeyi bareke kurungika abo bana babo mu bya politiki. Bwa mbere ni uko abavyeyi bohendera ingendo bakamenya yuko umwana kumushyira mu bya politiki no kuboroga n'uburozi, kuko nta vy'igihugu aba aragera kwiyumvirako. Hanyuma igihugu naco kiriko kiroga abana mu mutwe, na cane cane ayo majambo babwirwa n'amajambo yo kubika inzigo, kuko abana bo murazi yuko bakira ibintu n'ingoga bigatuma bakora n'ivyo batokoze. Abavyeyi baronka abana mu bintu vya politike n'abahanura ko atari vyiza, nuko ico bibondo vyobaye burodi bweje mu mitwe. N'abavyeyi hari aho babikora atari bo, ugasanga babikora kw'iterabwoba, bari kurwana n'umugambi uri ku butegetsi, ariko uwo vyokundira yohanura abana babo hakiri kare ivyo bintu bakareka kubicamo. Ingaruka ni nyinshi cane izo nyigisho zibiba amacakubiri n'urwanko CNDD-FDD iriko iranyanyagiza mu bana eka no mu bakuze, zishobora gukwega karambaraye mu gihugu. Ku bwa Jean Bosco Ndayikenguruki, ubwa mbere tuvuge yuko nkuko mwabibonye mu bindi bihugu vyose bivyo mu kare nko mu Rwanda 1994 haba genocide canke ahandi, iyo ubutegetsi bwari bwo bwose buriko burigisha igice c'abanyagihugu kwanka ikindi gice c'abanyagihugu, nta nyungu n'imwe ibamwo, habamwo ibintu bibi gusa. Raba nk'akarorero kwigisha imicuko. Bwa mbere ho twibukanye ko imicuko kiretse ko kizira kwija mu migambwe, ni nkuko abantu bose batarashikana imyaka 18 batemerewe kuja mu migambwe, bigise ku micuko mba ibindi bintu. Abana n'abantu bababera mu mutwe ico bigisha ico babwiye bwa mbere bafata ico bari mwanya muremure, ico kizobagumamwo naho ibintu bya bihindutse, kandi kibonone mu mutwe ku buryo bakura ari abantu batoroshe, ari abantu bakora ivyaha, ari n'abantu bagomba gutera amahane n'induru aho bari hose, cyo bita aggressivité. Amafise ingaruka mbi cyane gose mu kintu bita amagara yo mu mutwe w'umuntu, nuvuga santé mentale mu kinyamazuru, ku buryo bizobagumamwo imyaka myinshi kugeza banashaje, kubera ibintu babashizemo kandi bakiri bato, kubera batazi gutandukanya icyatsi n'ururo, kandi bizane ingaruka mbi cyane ku gihugu cyose, kuko nibo kazoza dufise, nibo Burundi bw'ejo. Ku gihugu cyo nyene cyose ingendo ya demokrasi murabona yasubiye inyuma. Demokrasi hagaze ubwigenge mu kwiyumvira, kubahiza akazi na muntu, ubwigenge mu gutora bagutwara, ubwigenge mu vy'ukora, ko nkuko mubizi Imana yaturemye twese nk'abigenga. Hanyuma hakaza iki kibazo cy'uko abantu batacihariranira, cyo bita intolerance mu kinyamazuru, ugasanga urwanko rwasubiye kuduga cyane mu gihugu, ibibazo by'amoko, intara n'ibindi byasubiye kugara, byakomeye, ku buryo mu minsi iza izoba imisozi ikomeye cyane imbere y'igihugu, izogora gusubiza hasi, kubera byamaze kuja mu mitwe y'abantu. Rero ingaruka ni nyinshi kandi nimbi, ntibagiye na cyane yuko bibandanije uku hashobora kuvamo akarambaraye, abantu bagasubiranamwo, abantu bakicana yabaye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Hanyuma kuba ari ku butegetsi bonyene, ingaruka kuri bo bonyene, iyo uri kurigisha umuntu wenyene uzi ivyo uri kuragira ko atari byo, biratebeka kuja mu mutwe, ukamara ikintu uri kuriyagiriza, na cyane bagaca bazibira inzira ya demokrasi, kugira ngo ntihaze ubundi butegetsi bwohava buvuga ivyabaye ngo abantu baje mu mutungane, canke ngo bonye nabo babeshwe bahindukire babaza bababeshe igituma na cyane kutabatora no kubashira imbere y'ubutungane, uko nabivuze. Murumva rero ku mpande zose, haba ku rwaruka, haba ku babikora, haba ku babibyigwa, abakuze incabwenge, haba ku guco nyene, ibintu bita endoctrinement ni ibintu bibi cyane, igihe na cyane uko nabivuze bisubira gukatishwa bikaza guteranya
bikakora nk'ikigwanisho ubuhinga bwo kurwanya abo mutavuga rumwe na cyane cyane turi mu ngendo ya demokarasi mu migambwe myinshi. Rero muri make icyo kintu nico kurwanya nico kubuza, ndabibarira abariko barabikora, ndabibwira n'ababikorerwa babibwirwa babizi bakabirenga ko bakavyihoza. Ivy'imicuko vy'abana kino bivuga ko kuko ivyo bigengwa n'amategeko mbere mpuzamakungu ejo canke hirya y'ejo aho bukera ivyo bintu n'ukuri ababikora bazovyishura, babimenye bazovyishura. Uretse ko bishobora kugwanya n'abarundi mu kibano gisanzwe, n'amategeko yaba mpuzamakungu canka y'u Burundi arahana izo ngendo zihonyanga agateka k'abana. Amategeko mpuzamakungu arakingira abana ku nyigisho nk'izo, aho twovuga nk'ingingo ya 29 y'amasezerano mpuzamakungu akingira abana, ahimenyesha neza yuko abana cane cane amareta abamwe abo bana atezwa gukingira abana, akabigisha gukundana, gukunda igihugu, gukunda abo badasangiye ubwoko, gukunda abantu bose mu butandukane bwabo. N'ingingo rero ya 36 yo masezerano nyene mpuzamakungu aragaruka akavuga yuko mwana atezwa gukingirwa ku nyigisho izo arizo zose zituma zimwononera kubaho kwiwe, ari nazo tumaze iminsi tubona mu Burundi. Icyo umuntu rero yobona ayo masezerano mpuzamakungu mu mategeko y'u Burundi dufatiye ku ngingo ya 19 y'ibwirizwa nshingiro ririho umunsi, iramenyesha yuko amasezerano mpuzamakungu Burundi bwateye ku mukono acacika amategeko ngendwerwako mu gihugu. Vyumvikana yuko mu gihe umugambi uri ku butegetsi uri kuhonyanga ayo masezerano mpuzamakungu ugaca kubiri n'uwo mugigwa wo kudashuhurira abana mu nzanko zihagaze ku bwoko, zihagaze kurwanya abatavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi, Burundi buba buhonyanze bwizwa nshingiro ingingo ya 19 bugahonyanga n'amasezerano mpuzamakungu akingira abana mu ngingo yayo ya 29 n'ingingo ya 36. Hambavu y'izo nyigisho zitangwa ijya nino ku mitumba, abana bakiri bato nibo basigaye bashigwa imbere mu myiyerekano, ahavugirwa amajambo abibugwanko n'amacakubiri. Aha niho rero ikigabane ubahuka cuno wa 25 myandagaro tugisozereye. Mukaba mwumvise ko abavyeyi twaganiye bari mu Burundi twabahinduye amajwi ku mvo z'umutekano wabo. Bakoze co kimwe n'abandi batumire. Ndabashimiye namwe mwaduteze yompi, naho ubutaha. Ubahuka. Tumushimire Ines Gakiza n'abatumire biwe mu kiganiro ubahuka. Ndabashimire nawe mwese mwadukurikiye. Shimire kandi bagenzanje bafashije kugira ngo ano makuru atorokane kandi muyakurikire. Onezime dushimagize nabashikirije. Fabrice ndi mu rukundo yatumye amajwi yabashikira hamwe na Nibasumba Emile yatumye mudukurikira ikibira kuri Facebook. Twese hamwe turabaseze twifuriza kuroranirwa. Ho muri Burundi ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.